Ivyo bihugu vy'Ubushinwa ivyo bihugu vy'Ubushinwa muri Turiki leta ntiyabwiye aba entrepreneur ngo gukora imiduga gukora amatre leta yafashe iragira kandi ibandanya bigira borganiza kujya kama cooperative baravuga bati muri voie faire mu vy'amashema de fer ama entreprise nk'atanu bagomba leta kwikonsantrako bacamara 30 baya finance bagafinansa materiye bagafinansa n'abanjire babo badekuvura bishasha ubu barafite n'amasolution mu Bushina atari nibura atari muri Amerika mu vy'amavoie faire sivyo bageze ku bintu birebire niko bakora n'ibindi bihugu byinshi hari bacavuga bati ntidusiganya aba entrepreneur atayo bafise ntidusiganya amabanki atamahera afise twebwe tuvuze yuko mu myaka 5 tuzotanga 100 miliyari canke 20 miliyari canke 10 miliyari muri domaine yande ya construction automobile amakamba nacahiganwa n'amaproje kugira ngo iyo subvention ya leta ko nica gusiganya aba entrepreneur n'abagudatunga ku bintu by'igihugu hari ibintu birengeye nivo y'umuntu w'entrepreneur kandi hari utabyikorera atabone umuntu abigukorera ushaka gura imodoka cyangwa kunza kuyasambira iwanyu mugonjuro nk'ubwo ha technology kubikora udashize abanjeneye wigishije biwawe barahari ngaho bishoboye.